baraduciye mu ryamye kubera ko hari bari bateguye kwigumira hanze. Natwe twari twabahaye consigne yuko atanumwe atuvamwo. Aca tuja kuri aeroport kurira indege. Muri mu Burundi? Oya, muri Swede. Swede. Tuvuga tuti passport twaziblotse, nta numwe atuvamwo, ubwo se bava muri soirée twidirija ku kibuga c'indege. Muza mu Burundi. Kumbe aho hari ryari? Babandi bari bapanze. Aho hari ryari? Hari muri 98 mu ntango. Bapanze ingene baza gusigara babona uwo mugambi wabapfaye. Baba tipe rero tuja kurira bus. Turiko turagenda kuri bus n'amaguru, hari ahantu hari agashamba. Twagiye tubona bafata iya mbere mw'ishamba. Badutoka tubabona, ubundi turongera kubabona. Nagiye muri 98, cari igihe kitameze neza, cari crise mu gihugu. Ico gihe nari umukuru w'ugwaruka ngaha i Burundi, bita CPAG. Wapi ntivyari vyoroshe. Hariho abahungu bita abajedebu nabo bita abasanze sheke n'abasanze fete. Batanguye gukubitana mu mitwe. Urumva ntivyari vyoroshe. Abo bajedebu bari abahehe? Jedebu yari jeunesse ya Frodebu. Abasanze sheke nabo? Abasanze sheke nabo yari jeunesse ya Iprona. Twasanze abarundi bapfinda. Dupfa? Inda. Twasanze atari ibintu vy'amoko. Kabisa. Ego. Bapfinda. Kubera iki? Hano bakubitana imigere. Bagera hanze bagakundana. Uyu munsi urabona barabonye yuko hari ahantu bavuga nabo bakabona yuko hari aho bibagora. Tudufashe nk'ikibazo cakora ivyo. Baba ingwano barayigira ariko bikagumaho. Bariya barundi bari mu gihugu ugafata n'abari hanze, hari aho ambassade igera naho itagera. Ego. Ambassade iragera kuri bajya baje officiellement. Mugabo mu nzira y'amategeko. Abagiye mu nzira y'ikinywabi officieusement. Abagiye bahunze. Hari abo ambassade itagerako. Tuca dusanga diaspora igomba kuba umuvyeyi wa bose, agera kuri bose. N'umurebere. N'umurobere. Diaspora iramugerako. Aragwanya igihugu mugabo aguma ari umurundi. Oui. Arafise linye yiwe ariko arakorera ko mugabo aguma ari umurundi. Muri diaspora rero burya ni kindi kintu. Nico gituma mvuga nti hariho abagiye badusubiza inyuma. Bibaza ngo c'est une association. C'est pas une association. Urwego. Tugereje rero twaraba n'ibikorwa vyiza nuko murakora. Ari wambare ati burya ngo ivyo nibiki muriko murabona. Jewe iyo bari makarahinda. Iyo bari kubarerekana nkibi batweretse Fabrice urabona yuko ariko aragira ibintu by'amateka kabisa. Erega hariho n'abandi. Hari n'aba Fabrice bandi baruta Fabrice. Mbo nka BMBC naho atavuga. Intwaro yawe uri kuratwara diaspora uri mu bantu bayitanguje byari bimeze gute? Byari bikomeye kugira ngo wegeranye abarundi bavuye mu mihingo ine y'isi. Dubai, Australie, Allemagne, États-Unis. Byari vyo. Energie. Kandi aho nta budget mfise. Nta budget nari mfise. Dans un premier temps nakoresheje amahera y'umuryango. Ico ndagisabira ko imbabazi bwana jewe niba turonka baze batunsubize kuko nakoresheje amahera atari make. Nibabone aramashugwe uno musi bibaze ngo byariza umushinge warumbuka birafise iyo byavuye mon frère. Nari fise une mission à la RTNB nakorera yitwa Kundane iracashoboka ngira ngo warumvise son excellence yaragacishijemo avuga ati hariho ikinyamakuru amakuru yaca ku radio yavuga ngo Kundane biracashoboka bidashobokera abantu bishoboke. C'était moi.
Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry of Buja Flavor. Chakini mukuru cyama kibazanira bijamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Hama dusura dukengurukira nabwo gakoze bisamirizi Irebe FM hamwe dukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice 4 mu kiya Cimbo hamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Hama kuri mikoro uri kumwe na Beni behind the camera ni CK Professional twese uyu munsi turi behind umutumiro wacu witeka nawe se uwundi ni Jafet Gentil canke le Gentil Jafet araza kutwidondora atubarire ati neza ati mbega ninde yajava mu gihugu cyahe ico tuzi coco ni umurundi ariko ni umurundi ataba mu Burundi ati mbega Jafet ava mu gihugu cyahe ni umurundi w'amamuko mu Burundi ariko ajazananye mu gihugu cyahe yazanye mu Burundi gukora iki ko tuzi neza yuko haruka kuba Semaine de la Diaspora ati byo ari byo byamuzanye ati mbega Semaine de la Diaspora ifise inyungu yihe ku gihugu ku banyagihugu reka tumuhe ikaze kugira ngo sindabatwara umwanya namahoro mahoro cyane biraheza neza neza gose nagerageje kubidondora kumbere ndashobora kuba navuze nabi canke navuze n'izina rya nabi wahatswe kubigwa ko haratowe ego bo mwitwa abantu bo nitwa Jafet le Gentil ndayishimiye nkabamba muri Norvège ndahamaze imyaka 25 mwase sinzi ko ari 20 nagiye muri 98 ubwo ni 27 nkunda kuvuga 25 nkama ngaho sinimuke umbe igumiduka bon hanyuma ubu nkabana rero muri Semaine de la Diaspora nkuko twama twabikoze uko umwaka utashe mu mpera y'ukwezi kw'indwi ego mugishika mu Burundi mwumvise mumerewe gute akana gatashi wabo urumva ari gute urumva sije mbona ndageze kuri aeroport hanyuma umva yuko akayaga gahindutse yego burya sico kimwe daire hariya je nkunda kugwara sinzi niba ari imyaka myinshi niba ari ntabyo nzi mugabe yongeze ngaha byose nsanga byaheze kabisa sinzi gituma iyo uri muhira ngo uyitashe ngo muhira uvuye kumbure ahandi kumuhana ugashika nyene muhira huba urimva nyene ko ari ikintu ariko hari ikintu nabonye iyo ngeze ino ndakunda kuduga hariya za Bugarama usanga hariho twishaza tubisi inzijya mboga badandaza hariya je nizo nirira kandi nkarenza ko nakagori cyane gose sinzi ko bakivyemera ariko mpora ndakabona nkagahekeye akagori kokeje yego haciye imisi 2 ndabiri sha naho pima usanga ibintu byose ari stable cyane gose ati rero umaze imyaka 27 uri mu mahanga wagiye ryari byari bimeze gute mbega nagiye muri 98 cyari gihe kitameze neza cyari crise mu gihugu ico gihe nari umukuru w'ugwaruka ngahi Burundi bita CPAG yo collectif des associations des jeunes yari jejwe iki yakora ibiki yahuza ugwaruka kugira ngo rushobore kwiteza imbere rushobore cyane bahereye ku kibazo cya reconciliation kuko niyo yari problème tabou ico cyari kibazo gikomeye byarabahorera ko tuzi ko kijya gihe abajene basa no mwenga hari guerre civile wapi ntibyari byoroshe hari abahungu bita abajedebu nabo bita abasanze sheke n'abasanze fete batanguye gukubitana mu mitwe urumva ntibyari byoroshe abo bajedebu bari abahehe jedebu yari jeunesse ya Frodebu abasanze sheke nabo abasanze sheke nayo yari jeunesse ya Iprona sande fete nayo nyene ya Iprona byari bikomeye bari bafise imigwi harabo bita ba Chicago Bulls ukayisa menga mu bwiza n'iyindi migwi nyene basanze sheke nabo byari ibintu bigoye kugira ngo ushobore kubashira hamwe mugabo twabaye obligé yo kwitunganya dans un collectif yatwawe dans un premier temps na Alain Menyamitwe l'ex-ministre des Affaires étrangères hanyuma n'abandi bajene baje kuirongora wasubiye kuirongora n'uwitwa Noela Niyongere ari
muri Canada si je ne me trompe pas. Hanyuma naje nza ubugira gatatu. Iryo shira hamwe ritwara. Hanyuma rero abandi barakurikiye. Barakurikiye bararirongora. Ego. Bari natwe tuja hanze karisha ubwenge. Ego. Abandi tugiye ari ubuhungiro. Ico gihe ego ico gihe mushitse hanze mwumva Burundi babuvuga gute ko tuzi yuko mwavuye mu gihugu kitameze neza? Ntibabuvuga neza kuko bwari mu ngwano. Burundi yafatwa gute hari? Ugezeyo bakwakira neza ko bari bazi yuko ucitse kwicuma. Bakwakira neza hanyuma ukisobanura. Ego imbere yo gutwara iryo shira hamwe nta kandi kazi wari gukora ngaha mu gihugu? Nari umunyamakuru. Ahoshe mugenzanje grand frère cyo umuvyeyi mu mwuga. Ako kazi urumva uragakunda cyane. Nituvako kabisa. Nubu unguma ndi umupigiste. Ego cyane. Kandi ndagakora umutekano atangorane. Wakorera ku kinyamakuru ikihe? Nari le réalisateur du journal Le Renouveau du Burundi. Aho hari ryari bikajya. Je ninjiye muri 1986. Niho natangura gukora muri Le Renouveau. Nari journaliste réalisateur. À côté de cela, nari fise une émission à la RTNB nakorera yitwa Kundane. Iracashoboka ngira ngo warumvise son excellence yaragacishijemo avuga ati hariho ikinyamakuru amakuru yaca ku radio yavuga ngo Kundane biracashoboka bidashobokera abantu bishoboke. C'était moi. Yari wewe kajya kanwa. Yari goye gushaka mugabo ntiyari yoroshe. Ntumbarira ati nayo byagenda gute? Hajya wagenda kuri tele y'ingwano. Amasase wumva ca hirya ca hejuru y'umutwe. Wewe ubarira abantu bakundane kandi ariko bararasana. None kutabaheba. Urarabaho bari ukabaha ijambo ry'ihumure. Byarashoboka hoho ko nzi yuko kijya gihe abenshi bari mu mwiheburo. Hariho abo bifasha akaba nabo bidafasha kuko mu ntambara harabagira tete dure. Abo nyene uragerageza ukabaha le message. Hari n'abandi borosha imitima nyene ukagerageza. Bikaborohera gute rero kuja mu banyagihugu hariko haraba amasase? Ni nka kujya umurovyi aja kuri Tanganyika gatera urusenga. Akaroba bamwe bakarokoka. Abandi nta kundi ukihanisha bemeye. Ico kiganiro ubona hari ico cyarafashije kuko nubu kiracari mu mitima y'abantu cyane gose. None ikiganiro no mukuru w'igihugu yibukaga yemwe. Yego sha. Urumva ari gute? Kiba kimeze neza kiba carafashije cyane gose. Ego na cyane kijya gihe none ugeranije ukaraba ati mbega kweri ki bahumiriza abarundi gukundana. Urukundo rwari rwaraheze byari biki? Urabona iyo shetani yateye abantu hakaza ibintu nka biriya byo kwicana. Abantu basigara barabana amazuru abandi kandi ugasanga hari nabo bajaniranya. Rero kugira ngo iyo usambuye bujya kubaka bitwara igihe kirekire. Mugabo gusambura c'est dans un laps de temps. Ugasanga nukugumiza ko umuntu yigisha. Ego na cyane ivyo uvuga nivyo avec le temps. Twarumvise nk'abagize ku icuma bavuga ati byari bimeze neza si bose bari bameze nabi kuri uruhande no kuri rundi ruhande. Ego mumaze gushika mu mahanga rero ati rero ivyo byabaje debu n'aba Sande Fete vyo ntibyabandanyije. Je nibuka n'abatwaye muri je witwa Pio nawe yarapfuye yatwaye Rigiteka. Tubatwaye muri Swede. Abambere bagiye na Afrique du Sud. Aba kabiri bahuriye hano Bujumbura. Hanyuma aba gatatu bagenda muri Swede. Mugabo twagenda ducunga kugira ngo kwa gusamirana nigo have kwaduka mu ndege. Wagenda ucunze wacunze wagabye. Urabo? Tukagenda ducunze tukabona baba tipe none kumenga bavugana nk'abaziranye. Bamaze kugera muri Swede sha. Urumva kwari ukubagabura mu vyumba. Ukavuga uti iki cumba turabe kuko ugiye kuvuga ngo
uyu mugwi nuriya kwishamiranye bamwe ubashira ukwabo abandi ukwabo ntaco uzoba uri kurafasha. Oya kabisa. Fata babiri bararane. Babiri bararane. Bararana mu cumba kugira ngo twebwe rero je n'uwo Pio n'ubundi muzungu yitwa Helen Hadolf twaguma amatwi tushira hafi y'intu zitwumviriza ko badafatana mu kanwa. Urumva ukara kuko gufata nk'umujedebo ukamuhuza n'umusanje ati murarane ku gitanda. Ico gikorwa cyari gikomeye. Urabiko byari bikomeye cyane gose. Hanyuma tukagenda twacunze twumviriza. Hanyuma ikintu cyadutangaje wasanga bariko baratera igiparu twari tuzi yuko baza gufatana mu kanigo banigana usanga ahubwo ni kiyago bariko baragira. Iyo fenomene yaratutangaje ahubwo twariyumviriye tuti no bimeze gute. Byabahaye ikigwi cyahe muranze ko niyo fenomene ikigwa byaduhaye twasanze abarundi bapfinda dupfa inda. Twasanze atari ibintu by'amoko kabisa. Ego bapfinda kubera iki hano bakubitana imigere bagera hanze bagakundana. Tuca ico kibazo. Ego kabisa kweli ico kintu kirashoboka. Hanyuma rero turavuga tuti iyi ni cas d'étude tugomba kugenderako turabe impamvu. Mu nyuma rero tugiriza inama dusanga ahubwo babaye abagenzi bakomeye gose. Babaye n'umuryango kabisa. Umuryango bya bintu byaheze. Uretse gusa yuko hariho bamwe baduciye mu ryahumye kubera ko hari bari bateguye kwigumira hanze. Natwe twari twabahaye consigne yuko atanumwe atuvamwo kabisa. Mugabo twagiye tubona ewana twagiye muri soirée dansante. Umva twari tuzi yuko ari ku mugoroba atangorane. Aho kumbe 5:00 izuba ryaraka z'ijoro. Tumenyereye ko 6 ari izuba rirenga. Mugabo mu masaha 5 rero tugiye tutubona ntibwira z'ijoro. Urumva twese biradutangaza ariko umuziki rero uratangura babajene baratamba ibintu biraryoha. Haheze nk'amasaha 3 muriko mutamba uwo muziki bwaca tuja kuri aeroport kurira indege. Muri mu Burundi? Oya muri Swede. Tuvuga tuti passport twaziblotse nta numwe atuvamwo ubwo se bava muri soirée twidirija ku kibuga c'indege muza mu Burundi. Kumbe aho hari ryari babandi bari bapanze aho hari ryari hari muri 98 mu ntango. Bapanze ingene baza gusigara babona uwo mugambi wabapfanye. Wabapfanye baravuga bati ubu ko tugenda twidirija ku kibuga c'indege probleme kabisa. Ya plan yacu yapfuye. 4h du matin umva bwari bwije 3h 4h buba burakeye. Ego urumva nta joro ni nkuko atajoro ryabaye. Nta joro ryabaye ni izuba giriwe riraka. Abahaje rero umurango baba tipe rero tuja kurira bus. Turiko turagenda kuri bus n'amaguru hari ahantu hari agashamba. Twagiye tubona bafata iya mbere mw'ishamba. Badutoka tubabona ubu ntiturongera kubabona. Ati ijisho ryabaye ego cyane ndumva ko byari byoroshe. Ntibyari byoroshe. Hari ibyo washobora gucunga ukabimetriza n'ibindi wacunga bikakunanira kabisa. Uburongozi bwa kiriya gihe shani bwari bworoshe kabisa kweli. Ego ariko Imana yarabikoze. Imana yarabikoze. Ego na cyane cyane nikibazo umuntu acabaza mbega bica bikunda gute rero ati umugeze hariya ngo mwiyunge ngo mube diaspora mube umuryango uyu tubona uyu munsi uriko urakora ibintu vy'akataraboneka ha mu Burundi. Oya intango yari igoye. Yari igoye cyane kuko twari dufise inama bari badutumiye i Bruxelles. Jewe ndagenda nk'umutumire kuko yari ico bise rencontre européenne.
mu nyuma rero turavuga tuti iyi rencontre européenne naho tuyigira turafise n'abandi barundi bari mu bindi bihugu mugabo bari bateguye ako kantu baravuga bati ibyo bintu uri kurazana ntibyoroshe kuko no guhuza abo ngaha byonyene c'est un problème tabou biragoye kuhuza abantu ngaha hanyuma abantu bumva yuko bashobora kubikora bigakunda et puis ça implique beaucoup d'argent amafaranga menshi ugasanga ingorane mugabo je ndababwira nti no je ndashobora kubitegura kandi bo kwisi yose nkabegeranya kabisa rero forerezuma barambwira ati mbo ubishoboye sawa twebwe mugabo no je ndavuga nti nta ngorane surtout que nari najanye n'abandi ba autorité kuko ico gihe nari mu ba représenta baserukira amakomine y'Iburaya eri démocratiquement ndavuga nti quand même iyo soutien sinzoyibura c'est à partir de là diaspora bayifonde nca ntangura organiser la première conférence à part iyo rencontre européenne naciye no organiser première conférence yabereye à Stavanger muri Norvège muri 2009 avec le soutien du ministère des Affaires étrangères ya Norvège hama byagenze gute timbega ku ntwaro yawe uri kuratwara diaspora uri mu bantu bayitanguje byari bimeze gute timbega mwakoze ibintu bimeze gute byari bikomeye kugira ngo wegeranye abarundi bavuye mu mihingo ine y'isi Dubai Australie Allemagne États-Unis Canada Norvège Suède Afrique du Sud Tanzanie Suède Belgique Mozambique Soudan Senegal aho abo bose kugira ngo ubarondere uraba umurundi wese yanyegeye umuzane muri iyo baton kugira ngo tugendere mu bwato bumwe c'est pas donné à tout le monde mon frère kabisa énergie kandi aho nta budget mfise nta budget nari mfise dans un premier temps nakoresheje amahera y'umuryango ico ndagisabira ko imbabazi bwanajewe niba turonka baze batunsubize kuko nakoresheje amahera atari make nibabone ari amashugwe uno munsi bibaze ngo byariza umushinge waruvuye birafise iyo byavuye mon frère cyane gose c'est pas donné à tout le monde mbega ico gihe byari bimeze gute mumaze kubahuza abo barundi bari mu mahanga byagenze gute wumva bavuga iki wumva ico cyumviro wari ufise benshi babona yuko n'ibintu bidashoboka wo guhuza abantu bavuye imihingo ine y'isi bavuge rumwe mugabo avec le temps twagenda urarabaho bigorana turaba n'ingene kubera twakorana na ministère des Affaires étrangères ngaha bagenda baramfasha bakaca bampa ba ambassadeur tugakorana cyane gose les ambassadeurs burya barakoze akazi gakomeye ahubwo bakwiriye amashi ego birumvikana neza cyane ati mbega ubwananje ukaraba rero ico gihe n'ubu bitandukaniye he diaspora kijya gihe n'ubu bo kera gwari urwego rukomeye kuko twariyubatse tushiraho inzego kubera twasanze abarundi bari hanze ni buriya budasa buri mu barundi bari mu gihugu abarundi bari hanze buriya budasa buri mu barundi bari mu gihugu iyo tuvuze imigambwe no hanze iriho tuvuze ama association nahariyo iriho tuvuze ama église nahariyo urumva tuvuze aba étudiants naho bariyo tuvuze abasirikare bariyo bari muri mission ikitariyo ni giki ya tu wowe rero ufashe bariya barundi bari mu gihugu ugafata n'abari hanze hari aho ambassade igera naho itagera ego ambassade iragera kuri bajya baje officiellement mugabo mu nzira y'amategeko abagiye mu nzira y'ikinywabi officieusement abagiye bahunze hari abo ambassade itagerako tuca dusanga diaspora igomba kuba umuvyeyi wa bose agera kuri bose
n'umurebere n'umurobere diaspora iramugerako aragwanya igihugu mugabo aguma ari umurundi oui arafise linye yiwe ariko arakorera ko mugabo aguma ari umurundi muri diaspora rero burya nikindi kintu nico gituma mvuga nti hariho abagiye badusubiza inyuma bibaza ngo c'est une association c'est pas une association urwego kabisa eti mbega kijya gihe rero muri 1998 mutakumbure wavuze ngo watanguye kuyikrea ryari pito cyo cyumviro oya nivyumviro vyagiye biza a partir ya ma conference twagiye mugira nka conference twarorganije Oslo en 2013 yari conference iri costo kuko yatwaye 400,000 euros urumva kwegeranya amahera ntushobora kuyakura mu mufuko twagomba kwegera ministère des affaires étrangères ya Royaume de Norvège araduha amafaranga urazi kwinvita abakenguza amateka bashinga amateka bashikiranganje aba representant ma diaspora mu buri gihugu ubaza ko byari byoroshe uraja ku rubuga urabe le rapport niho uzobona yuko ari urwego rukomeye cyane gose rero niba difference ihari nuko ubu turiko turigisha abantu bamenye yuko c'est une structure qui doit être respectée n'umurongozi burya ntuzuraba ngo c'est un président d'une association c'est plus que ça kabisa nuwo kubahwa nimba umuyobozi reka ndakubaze nk'umurongozi arongora abarundi bo mu Faransa hariho bwa budasa bwose ama église amashirahamwe amashengero umuntu ku giti cyo adakeneye kuja muri ivyo aguma ari mu diaspora aguma ari umurundi nk'ubarongoye ngaho akagira collectif yabo bantu bose ca wibaza buri gihugu bagiye bagira gutyo a representer wabo bantu bose tu te rends compte ce qui représente abafise agaciro kanini cyane rero hariho abantu babijamwo batazi uburemere bwavyo nibaza ko byari ibintu biri simple byoroshe nk'ubu rero ivyo twubatse ntivyigeze biba visite ndazi naba bashasha ntibarabivisita byose ku buryo usanga baguye mu nyanja dans un océan où tu dois puiser partout kugira ngo ushobore kubona l'image et la grandeur de cette diaspora cyane gose ego ivyo ni vyiza cyane ko turumva yuko bitari byoroshe uyi diaspora tuko turabona uyu munsi irafise kumbure abantu bashinze bivuga ryabuye rya mbere na cyane cyane le gentil arimwo kandi numva neza yuko bagwanye urugamba rutoroshe kuja kuzana abarundi kumbure bahunze kumbure bigishijwe nabi ku gihugu cabo umwe murabumvisha baragira wa mutima kandi wo kugaruka ukonka nuvuga nyina ego numva ko ari ibintu kabitari byoroshe kumbure muniyokeza diaspora absolument kabisa nigikorwa kitari coroshe ego tugereje twaraba n'ibikorwa vyiza ariko murakora arwambari ati burya ngo ivyo nibiki muri ko murabona jewe iyo bari mu makarahinda iyo bariko barerekana nkibi batweretse Fabrice urabona yuko ariko aragira ibintu by'amateka kabisa erega hariho n'abandi hari n'aba Fabrice bandi baruta Fabrice mbo nka BMBC nahatavuga yavuye muri bihugu byo muri Afrika n'abantu biwe ahubwo nagomba ndamutumire nareke kwinyegeza naze avuge iyo yajava muri diaspora kabisa ministère des affaires étrangères imwevariwe nawe tuze turamugendera cyane gose rero niko bimeze nka kujya twagize iriya hôpital ya Kigutu yaragiye arayuba kayibaza ngo tumubona twamubonye kera azabona tuje kumugende tushaka abantu bazi baravuga ibikorwa bakora kabisa tuze turabigendera hano no kubwira yuko nka mu Burundi ibi bintu ubona biguma biduga harimo 80% y'ukuboko ko hanze 80% y'ukuboko ko hanze uti gute twebwe nibyo tuba dushaka uzurabe nk'abantu bari en contact nabo bubaka uzumubaze yuko ataje ava hanze benshi kabisa genda ndi sûr et certain yuko
abantu benshi bubaka ngaha ubu ariko arubaka ubu warigeze kubivuga gusuma hanze bakaza bakubaka bagaca binumira aba engineer bose barako barakora ibintu vy'akataraboneka ngaha ibintu vy'ubuhinga cyane babe bamenyekanisha ibyo bintu kugira ngo abantu bamenye la grandeur la force y'ibikorwa bariko barakora niyo ubwo bwenge bagiye baburahura cyane gose hari amakuru igeze ko bavugwa yuko ngo dusubira inyuma bavuga ngo inkuru y'umwana isubira inyuma ngo diaspora yigeze kugira ikibazo muramera nk'abasambuka mbega ico gihe hari byari byatewe n'iki ibyo ni ibintu burya bavuga ngo impuzu bavuga ngo agashambara ngo kamesegwa mu kigo ko mu muryango agashambara ko mu muryango kamesegwa mu kigo ndakivuze mu kirundi mwese ni proverbe mu gifaransa c'est-à-dire ibintu byacu bijya ntitukunda kubisohora kuko tuba turi ko turiyubaka mugabo ndashobora guca ku mahanga nkavuga nti iyo umuntu ariko ariyubaka les obstacles zamaho challenge ntizibura nk'utwo twagiye turaba hari nk'igihe twashitse ari uko habaye zijya evenement za 2015 ugasanga natwe duciye ducanamwo kujya nakubwiye ati ibiri Burundi byimanifesta muri diaspora be ubu twovuga tuti ni yihe rebellion yatanguriye mu Burundi ariyo woronka zose ntizihera hanze zose zihera hanze mugabo rero tukaca tugerageza gushiramo amabisi bo twe rero tuba dushaka niba hari amarebellion ahera hanze reka rero n'ibintu by'amahoro bihere hanze kabisa baze bazanye inkoho natwe tuzane iyindi y'amahoro kabisa urabe ko bidaca bihura biceceke cyane gose kandi turabona yuko ku murindi muri ko kabisa umurindi urakomeye na wundi yari asigaye inyuma muri ko muramuzana none nk'ubu urabona umukuru dufise mu bahuza si Rufyiri Rufyiri noye ntitwamufata nk'umuopoza ariko araza akabandanya akazi kiwe hagati mu gihugu cyane gose none ntariko arakora akazi neza ego hari umwiruka inyuma oya dushaka rero n'abandi baze mu gihugu kabisa hanyuma bavuge niba hari bitagenda babivuge bikosoke ego na cyane cyane bivuga birumvikana nibaze mu gihugu ariko urumva hari n'abandi tusanga rero bagiye bakoze bitameze neza mu gihugu bafise ibibagira twebwe muri sinzi byo bigenda gute twebwe amategeko yamaho kandi barayubahiriza arubahirizwa kandi twebwe ntituvuga ngo ntihagire uwitegeko ridafata niri gufate mugabo hari igihe tuvuga tuti kubita ariko ukubitisha inkoni ngufi cyane gose kuko aguma ari umurundi ego cyane rero kandi narumvise no muri leta je crois le ministre des affaires étrangères yavuze ati abo bantu ni mu baduhe tuzomenya ingene tubahana kandi tuzobahana nk'abana bacu cyane gose umva nk'iryo ni jambo ego vraiment ego nk'iryo ni jambo je nibaza yuko ni question yo kugira conscience ukamenya uti mbo eske iki gihugu tugumye tugisambura ni ki profit kabisa na cyane cyane nda profit ego none erega nabo bafise imiryango yabo mu gihugu nukuri nayo ikeneye kubaho yumva yuko itekano ifise amahoro nibaze bayifashe bayishigikire gutyo ari wakoze ikosa ahanwe none iyo miryango ubona hari abayirukako oya ntabayiruka kabisa ego kumbure n'umuntu yacayibaza ati mbega kubera iki uyu munsi bigaragara nkuko leta y'uyu munsi iriko irabahana uvuga wa mwanya mwiza na cyane cyane ko rabashigikira kuruta uko kera byari bimeze bo urumva kera twarabisaba na kera mugabo ntitwumvigwa nk'ubu ugiye muri ministère des affaires étrangères kubaza amakete nanditse ntuzenya yo kuzura classeur yo kuzura ni na make yashubijwe mugabo burabona conscience iratanguye kugaruka kabisa ubu turatanguye kuvuga bavyumva rero jewe mvuga nti vaut mieux tard que jamais ego vuba biteba ako bitoshika uyu munsi urabona barabonye yuko hari ahantu bavuga nabo bakabona yuko hari aho bibagora tudufashe nk'ikibazo cya corruption
baba ingwano barayigira ariko bikagumaho. Twebwe burya tuba dufise akantu k'akanovera tuza tugashiramwo. Kajya akantu numvise mwagize mwashikirije karakomeye gose. Kariya karakomeye. Kandi rero kajya ugakora winumiye. Mbega nk'abatakumvise kare kapanze gute kajya gaplan kameze gute? Twebwe ni digitalisation dushiramwo. System yo kugwanya igiturire. Igiturire. Burya ko naco hindura. Kabisa. Ariko none wewe uzanye urukaratasi ukamanika ngaho ngo tugwanye igiturire ugashira ku ifoto no kuboko kurimwe amafaranga bigiriye hefe nta nimwe manika ahubwo bitwara yani mafaranga yo kwemprimisha rujya rukaratasi no kurumanika byose yani mahera bagiye wewe shiraho digitalisation akamashu kamata kandi akamashu utamenye uwagateze ntumenye n'uwagateze diaspora murakaze hanyuma kajya kamashu karanakurega kajya kamashu nyine ndaguhaye nk'akarorero wewe ushinzwe les archives muri izo archive urunga ikikete ton supérieur ivyo yexecuta kandi arazi yuko muri système d'archivage ivuga yuko dans 8 jours ikete riba ryaronse inyishu mu minsi 8 iryo rikete rirungitse electronique yamaze kuri receptiona kuko chaque matin arirugururwa arisomye imashini itangura guharura 8 jours 8 jours ziheze irashobora kukongera umunsi umwe kugira ngo urashobora kuba wagwaye ikakwibutsa rija ku wundi mu supérieur wewe rica gifuta mu mashini iyo systeme kabisa irakaze le supérieur arironsa babona yuko uburi musi yiwe ina patrete acabibona acabibona ko itigeze kumbure irabwa ko canke bayicisha ko cyangwa kwa amaso canke bayikosora hanyuma wa wundi nawe kumbure arafise uwundi mu supérieur nawe ya misi iheze atacakoze ça va disparaître ikiva muri système mugabo la même correspondance iguma muri service ya gestion des documents électroniques kandi muri izo documents tu ne peux rien modifier ahubwo urongerako kabisa icanditswe ntigifudika urongerako ushirako ushaka kubihindura wandika mu busi irindi jambo kandi nkono printing igipapuro ngo gisohoke umudorifiramo hamwe yagindani nyene kirashobora gusohoka ariko kirakwereka uwagisohoye n'isaha yagisohoye niyo cagiye aha bya bintu birakomeye ati rero bakindungikiye kijenga kikazeberako kandi kirazira ko amazina y'abavyandika wandika amazina n'amakode niba witwa Nahimana Claude arashobora kuba ari code yitwa NAD mu ma service niho bamenya uwanditse n'uwasinye kabisa nko ga system urumva rero kaje gufasha leta kandi bizogenda neza kabakumutse cyane gose vrai karakantu kumutse cyane kandi wa munyagihugu yanditse abari suri yuko agomba gusubizwa cyane gose yego nka wewe rero ugomba kumusufuma usubiza ukabwira ati kete ryawe twaribonye tuzogusubiza mu minsi runaka cyane gose kabisa hanyuma rero muri ako kantu akora systeme y'amande kabisa wivye ugize ikintu cyose ugize facture ucishije ku wefo oya ico dusaba gusa nuko haba identité iri électronique kugira ngo umuntu wese abafise profile yiwe kabisa ejo niba ari imodoka wagize amakosa mu roulage araguca amande ayo mande ntibikenewe kuri he ubwo nyene araguha imisi we ukibandaniriza akazi kuko nta corruption arazi ko ayo mahera azoriho kabisa ugiye kwa assurance arakubwira ati turayiguha mugabo banza kuri iyi facture tubonamo cyane gose numva yuko kabisa batari byiza cyane kuko urengeje iminsi 15 ubuzi yuko facture barayidubla kabisa narijara kujya bavuga ko igiturire kurenza kurusha bagatripla kabisa kwere igiturire cyari kigejeje habi kumbure rero nk'ako kantu kabaye
jewe hariho ntuze une proposition natanze yitwa gestion électronique des documents n'amategeko bashobora kuba barabironse bakanka kunsubiza ariko barabironse mugabo nk'ivyo mba narabitanze ashobora kuba hariho n'abandi batanze n'izindi mugabo kubera ya lantere ya administration ngaha we never know niba bizosomwa badusubize nta ngorane uwo kazima la diaspora est disponible kugira ngo tubafashe kugwanya igiturire kabisa twebwe nta mushahara dusaba turavuga kandi tukigendera ego na cyane cyane kubere benshi boce bibaza ati mbega pour le moment tinirihe jambo kumbure Japhet novuga le gentil yotekerera kumbure nka wa murundi ataratahura nuvuga agaciro ka diaspora cyangwa umumaro wa diaspora mu gihugu kumbure uwo murundi ari mu gihugu canke ari mu mahanga. Bo akajambo jewe ngomba gutanga nako ndakadresa d'abord kuri leta kwishimira ko ubu itanguye kutwumva ikigira kabiri ko rijya jambo umukuru w'igihugu yashikirije yuko baduha priorite mu ma service yose ko bo bikora kuko umurundi azanga hafise 2 semaines umurundi azanga hafise 2 semaines wo hanze 2 semaines rero hari igihe baguha rendez-vous après 3 semaines warasubiyeyo umva ntacyo wowe ugikoze ico gituma si kuduha priorite ngo nuko turabo hanze no kuduha priorite kubera intererano tuzanye n'umwanya muto dufise kabisa cyo nico kirumvikana ico rero ngasaba ko leta abo vyega bo vyexecuta nko muri PAF barashizeho bureau numero 27 yerekeye aba diaspora barondera ivyangombwa kabisa abanyumva bumve ko iyo message twarayihawe boja muri iyo bureau 27 bakabatunganiriza babanyarukirize kuko hari n'abacererwa n'indege cyo nico kabisa umuntu aje kugira umugambi wewe w'uburimyi n'ubworozi amahegitari n'amahegitari afise iminota mike yo kuba ari disponible nk'ibujumbura ashaka ukaratasi kumucishirizamo bopfuma babarihisha extra ego express bakayiriha mugabo ntibibi ibintu byo gutonda imistari kandi bari kubirukana indege ico nico kabisa kwezi ico ni akona kantu keza cyane kindi no saba nuko mu barundi bacu baba diaspora twishiremo yuko twese turi bamwe tushireho inzego zikomeye zitagenda zirahindagurika ico kintu bagiha umwanya inzego zikomeye ntuzenya umukuru wa diaspora bamenye yuko ari umukuru atwara abarundi bose ababikunda n'abatabikunda baba hanze kuko hari abiyumvamo yuko we batari concerne no gutwagwa muri diaspora je nababwiye nti iyo udahari il décide pour vous rero ni vyiza ahubwo aragufatira ku ruhande rwawe baragufatira ku ruhande rwawe uko buryo umuntu akorana na leta bakorana na leta cyare gose bwararize ngo mbure wangi rero ni vyiza ko dushiraho inzego zitworohereza twese kandi zitusha ingambo zose ku buryo basubira inyuma kuvizita ibyakozwe babifatanya n'ibi bihari hanyuma tugendere ku mugozi ego nukumbure bakubarira bati ngo akajyoshye ni gahora mwitama ikiganiro cyari kiryoshe cyane kumbure umuntu yovuga ati reka tugushimire mutumire wacu witeka nuvuga le gentil Japhet komera ego murakoze cyane kumbure nitwagira kandi rindi bakujyo kubanana namwe mukaba musanzwe mwaragishije kumbure ico gihe muri ngaha mu gihugu tuzokumbure tuzobikoraho kandi mudikindi kiganiro haracari iminsi ndacari ngaha ntangora wewe umukeke nushaka gutandukana nawe umukeke n'umugwebuga umugwebuga rero burya hari ikintu mutazi sorry ko ndagusubije inyuma nta kibazo jewe nakoranye n'umuzungu agira ama recherche ku ndagara ama resultat yatoye yavuze ati abantu bajya umugwebuga twatudagara dutoya tubisi harimwo ingredient zihagarika evolution ya sida
abantu benshi ntibabizi rero nk'abantu bariko barakora kuri ivyo bintu muje kuri ico kintu kabisa umuti urabonetse sinogera ntakivugiye ngaha kugira bacumbe kabisa kweli ubaho niba ari kugenda utadutekereye akantu ako kantu abanyembo ndazi ko bagakunda yego murakoze cyane gira amahoro yego